dusome n'ingoga twihute igice ca 11 cy'ibyahishuwe Yohana. Ibyahishuwe Yohana 11 umurongo wa mbere. Turasoma amajambo atari make yatwihute vuba na vuba. Ibyahishuwe Yohana hari message yawe tugiye gusangira muri aka kanya. Biravuga ngo umurongo wa mbere havuga ngo bamirenga rimeze nk'inkoni bativa hasi ugere urusengero rw'Imana n'igicaniro n'abarusengeramwo. Intangaro y'urusengero uyireke ntuyigere kuko yahawe abanyamahanga. Kandi n'igisagara cera bazogisiribanga amezi 42 kandi abashinga intahe babiri bazovugishwa iminsi 1260 bambaye amagunira. Abo nibo biti vy'imyelayo bibiri nibitereka kwa amatara bibiri bihagaze imbere ya nyenisi. Kandi iyo umuntu agombye kubagirira nabi umuriro uva mu kanwa kabo ugaturira abansi babo, kandi umuntu ntiyagomba kubagirira nabi uko niko akwiye kwicwa. Abo bafise tubandanye, abo bafise ubushobozi bwo gukinga ijuru imvura ntikoroke mu minsi yo kuvugishwa kwabo, kandi bafise ubushobozi ku mazi kuyahindura amaraso no kubabarisha isi icago cose uko bagombye. Kandi nibaheza gushinga intahe igikoko kizoduga kivuye ikuzimu kizobagwanya kibaneshe kibice, imivyimba yabo izogangara mwibarabara ryo mu gisagara kinini nico mu buryo bw'imwemu citwa Sodomu na Egiputa. Kandi niho umwami wabo yabambwe. Kandi abo mu mahanga n'imiryango n'indimi n'amahanga bazoraba imivyimba yabo iminsi 3 n'igihimba. Nibazokunda kwiyo mivyimba ihambwa. Abari mwisi bazonezerwa bazobitamba ku muvyimba barungikiranire amashimwe kuko abo bavugishwa n'Imana batoneka abari mwisi. Twokomera Yesu amashi. Haleluya. Tugejeje ku murongo wa kangahe? Tugejeje ku murongo wa 10. Katwe tugeza aha. Kandi abantu tugiye kuvuga iminota mike. Biba ngombwa aya majambo tuzoyagarukako. Haleluya. Temi iravuga ngo agaciro kuwasizwe. Agaciro k'umuntu yasizwe. Ako mwakumvise ni muzaho kibagira. Agaciro kuwasizwe. Muri teraniro harimo abantu basizwe n'Imana. Umuntu yasizwe afise agaciro. Umuntu yasizwe n'Imana, umuntu yasizwe amavuta n'Imana afise agaciro. Agaciro kuwasizwe. Haleluya. Dusomya amakuru yaba abantu babiri bazoza ntibaraza bazoza kuvugishwa. Twumvise ngo bazovugishwa iminsi ngahe? Twasomye ngo bazovugishwa iminsi ngana gute? N'amajana ngahe? Somera aho hantu. Bazovugishwa iminsi 1000 Kwa mutabivuga cyane, bivuge cyane bafise bibiri. 1260 ngo mu minsi yo kuvugishwa kwabo bazoba bafise ubushobozi bwo gukorora umuriro ukamanuka. Bazoba bafise ubushobozi bwo kubwira imvura ngo ntugwe igaca ibyumva. Haleluya. Ngo nibo biti vy'imyeroni, nibo biti vy'imyelayo bibiri bihagaze imbere ya nyenisi. Asifiwe Jehova. Narinzi ko tuzagufata umwanya ngo tubabwire amateka y'aba bagabo babiri, ariko umwanya naho ndabona urihuta. Ariko muncamake kugira ngo mubamenye aba bagabo babiri babayeho ariko bazokongera bagaruke. Haleluya. Umwe ni Mose, uwundi ni Eliya. Mu gihe cyabo Mose mu gihe ciwe ngo yari afise ubushobozi bwo kubwira amazi akayahindura amaraso. Muje muvyibuka kwa Farao. Haleluya. Imana imuhaye inkoni akayijana muri Egiputa. Iyo nkoni ngo ayikubita mu mazi. Amazi yose iyava akagera, ibiyaga, inzuzi, imigezi, ibiziba, amazi yose ahinduka amaraso.
Haleluya. Bafise ubushobozi bwo gukinga ikirere. Mwabantu b'Imana muri riteraniro aha twicaye hari abantu bagiye gusigwa n'Imana. Kakano ntabwo mwakumvise. Ari abantu bagiye gusigirwa igikorwa runaka. Narababwiye ngo Dawidi yari yasigiye kwica Goliyati. Imana igiye kugusiga, igusigira kwica Majeya. Ibintu byari byarananiranye mu muryango w'iwanyu, Imana igusigira kubikuraho. Ntabwo byumvise ubuteye. Haleluya. Hari abantu basigiwe imirimo ikomeye muri iki gihe, basigiye gukora ibintu bikomeye, basizwe amavuta yo gukora ibintu bikomakomeye. Ndagomba ngo wowe kubite kugatuza kawe uvuge ngo Mana sigira gukora ibintu bikomeye, sigira gukora ibyananiye abandi. Haleluya. Aba bagabo bo bari bafise imbaraga zituma ata muntu ashobora kubahangara. Bona sife sana. Bari bafise ubushobozi mu gihe cyo guhanura kwabo. Imisi Imana yari yabahaye ni iyihe mpamvu bazogaruka? Teoloji zimwe ziravuga ngo ni Mose na Eliya, abandi bakavuga ngo ni Eliya na Enoki kuko aribo batapfuye. Ibyo naco bitwaye, tuzobamenya uwo munsi neza, tuzobasobanukirwa. Asifiwe sana. Aba bagabo bafise ububasha, bafise ubushobozi. Reka nababwize ukuri, kuri iyi si harabaye abantu bakoreye Imana mu bushobozi bw'Imana, basigiye gukora ibintu bikomeye kandi bamenye igihe cyabo bagikoresha neza. Ndagomba ngo wewe wahamagawe nk'uko Imana yabigabiye, umenye icyo Imana yaguhamagariye, umenye n'icyo yagusigiye, umenye n'intego Imana yagushiriye kuri ubu butaka. Hari abantu baje kuri ubu butaka bakora ibintu bikomeye mu gihe cyabo. Twovuga abo tuzi ba hafi, twovuga aba Billy Graham, twovuga aba Bonke, twovuga aba Moses Korora. Abo barakoze mu gihe cyabo, bayejeje mission Imana yabahaye gukora, barasezera Imana bavuga ngo Mana mission waduhaye gukora turazisozereye, turagihereza abandi. Niwe ushikiwe. Akani wakumvise abantu bafise amarango, bafise gahunda yo gukorera Imana. Niwe ushikiwe mu b'Imana yahamagaye gukoresha muri ino generation. Ni wewe, ni jewe. Isi yagize abantu bakoreye Imana. Ba John Calvin bakoze ibintu bikomeye mu bihe byabo, bakoze ibintu bidasanzwe, bazana amakangura akomeye, baritere bakoze ibintu bikomeye mu bihe byabo. Haleluya. Martin Luther mu Budagi yazanye ikanguro rikomeye, abantu bakorera Imana, abantu basenga Imana. Ndagomba ngo ahantu uri Imana igucomeke mu imbaraga nk'izo yari yacometse muri Eliya. Hizo yari yacometse muri Eliya. Wabyumvise? Asifiwe sana. Ngwabo bari bafise ubushobozi bwo gutoneka abari mwisi, babitegereje, batavuze amajambo menshi. Imbaraga z'Imana zabavamo zigatoneka amahanga bataravuga amajambo, ubitegereje gusa. Ndagomba ngo Imana igucumite mu imbaraga z'Imana, zigutere nko kujya batera umuntu urushinge, zinjire zinyengetere mu maraso, zinyengetere mu nyama, zinyengetere mu mubiri, ku buryo abantu bakubonye utaravuga amajambo menshi, impemu mbi zitangure zihunge utaravuga amajambo menshi. Agakano ntabwo mwakumvise, yaramukumvise yamutoye. Haleluya. Yakumvise donation kandi bikube kari ya mikambi uri nibikeneye kuvuga ibintu byinshi, bikeneye gusigwa. Utaravuga ibintu byinshi, utarababwira byinshi bakuraza. Haleluya. Stefano mu gihe ciwe yuzuye imbaraga z'Imana, yuzuye amavuta y'Imana, ku buryo ngo bamwitegereje. Ariko arabavuga ngo niwe mu bigishwa mu ntumwa, kuko Stefano ari mu bantu ngo bari baragendanye na Yesu hamwe
ba Matiya ujya basubije mu gishingo cya Yuda bari baragendanye na Yesu batazwi bakira imbaraga z'Imana bakazibikamo. Umunsi umwe rero Stefano yari yarobanuriwe gukora igikorwa cy'ubudiyakoni. Yari umudiyakoni ajejwe kugaburira abantu, ariko agira imbaraga zirengera kugaburira abantu gusa, ziramunanira. Imbaraga z'Imana zari muri we ziramunanira kwiyumanganya. Haleluya. Atangura kuvuga ubutumwa ngo bamufashe bamuzanye, watangura kubabwira amateka wereye kuri Abrahamu, arababwira ngo iyi Mana twakurikiye. Haleluya. Niyo yamagaye Abrahamu akitwa Abrahamu, imukuye mu muryango w'iwabo ikamuzana. Avuga ibisekuruza bya Yesu kugeza ku munsi wa nyuma bafatiye ko Yesu ujya Yesu mwishe uriya mwamanitse wanasifiwe. Kandi ngo bari barangajwe imbere n'umugabo yitwa Sawuli afise imbaraga. Abantu basizwe n'Imana ntabwo batinya amacumu, ntibatinya inkongo bamaze kuzisharija. No, iyo buzuye imbaraga z'Imana n'amacumu bayakarije bayacishije ku mabuye, inkota bazikarije bazicishije ku mabuye, ntibatinya buzuye imbaraga z'Imana. Ndagomba ngo muri ino generation muri urunganwe Imana igucukemo imbaraga zo kudashobora gutinya ibihe. Ariko abantu basizwe n'Imana. Amen, haleluya. Stefano baramufata atangura kubabwira Yesu. Tegomba ngo muri wewe Yesu abemo kujya kujagata, kumva ibintu bikujya sinzi ko mumaze gufatwa n'utudemanjezo. Iyo malaria yakwinjiyemo neza utangura kumva utuntu tw'utudemanjezo tugukwe gukumva. Tegomba amavuta y'Imana yinjiye muri wewe ku buryo ubura amahoro, kumva ibintu bikujagata. Imbaraga z'Imana ndagutangarije wowe uri muri ino teraniro, wuzura imbaraga zidashobora guhangagwa, wuzura amavuta adashobora guhangagwa. Haleluya. Muri iri koraniro Imana yambariye ngo harimwo abasore n'abagabo, harimwo abamama n'abapapa. Imana igiye guhereza imbaraga nk'izerera haye Eliya. Cyoma abantu bakabyumva basi bikumva na babiri gusa, kuko hari hakenewe abantu babiri, ntihakenewe benshi. Imana ikugiriye neza muvyeyi, Imana iguha izo mbaraga mu izina rya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hakenewe abantu babiri gusa. Imana ikoresha, ibukoreshe nk'uko yakoresheje Eliya, ikoreshe nk'uko yakoresheje Mose. Ibyo ntibivuze imyaka, ibyo ntibivuze uburebure. Babonye ko yatanguriye muri Rafael akira imbaraga zemeza abantu utaravuga. Kandi nagenda gutangarize, ndaguhanuriye je ndi umuhanuzi w'Imana. Imana yahamagaye uzokorera Imana. Igihe kigiye kugera uje ku mateleviziyo akomeye ku isi. Apana amateleviziyo yo ngaha amacano, no, kuko ndabona ukuboko kuguhamagara ngo nkurikira. Haleluya. Ndabona ukuboko kuguhamagara ngo nkurikira. Ni ukuboko, ni kiganza ndiko nabona uri kuyakurikira ikiganza. Cyo kiganza kikwinjije ahantu hakomeye, ugiye kwinjira mu maradiyo n'amateleviziyo akomeye ku rwego rw'isi. Imana yo mwijuru. Je ndiko ndahanurira abantu bari muri iteraniro, cyangwa ndiko ndahanurira bari mu Bufaransa, ndiko ndahanurira bari ngaha. Imbaraga z'Imana zigiye kuguhuza n'ibire. Elisa yarakeneye Eliya mu gihe cyiwe. Imana yambariye ngo igiye kugushiriraho Eliya. Hari abantu Imana igiye gushiriraho Eliya. Ndakutangaje, ndaguhanuriye ndi kuri iki gicaniro, sinigeze mpanura ibinyoma. Imana yo mu ijuru igiye kuguhuza n'abantu bakomeye muri iki gihugu. Abo bantu bakomeye muri iki gihugu baguconnected ibicaniro bikomeye ku isi. Uzobumbwira. Haleluya. Ndavuze ngo nimwakire ingomezi. Imana yambwiye ngo igomba kubarobanuza amavuta abatandukanya n'abandi bantu, abatandukanya n'abandi. N'abantu bamuvize umuhamagaro wo gukorera Imana. Imana yambariye ngo ndababwire ngo iragomba kubarobanurira ibintu bikomeye. Ibyo so wawe atakoze Imana igiye kubigukoresha. Imana
gutreninga abantu mu ibanga. Umaze iminsi unyegeye mu ibanga, kwa kundi Sawuli ngo bamurondera bakamubura kubera ko yaranyegeye, ariko igihe cyageze cyo kunyeguruka. Nambo byizeye zamuri cyubahiro ku mwami wacu Yesu. Fise umwanya bw'umuto niwumva ijambo ari kuryakiriye, uryakira nk'umuntu yacyumvise, kuko visa kaya katari kanini kandi abaza kugira ubwenge. Mwaya mavuta baraza kwakira ibintu bidasanzwe. Nukuri kw'Imana, nukuri kuhoraho Imana data. Imana iragomba kubasigira gukora ibintu bikomeye, iragomba kubasigira gukora ibintu bikomeye. Ngo bari bafise ubushobozi abo bagabo bwo gutoneka. Haleluya. Gutoneka, ababitegereza bemera batariwe bumva amajambo menshi. Naho umenga umunyantege, naho umenga uraciriritse, naho utagira amashuri, naho utagira imiryango, naho utagira famiye zikomeye, ibyo ntacyo bitwaye. Ufise umuryango w'ijuru. Bibiliya ivuga ngo Eliya yari umuntu ameze nkatwe. Yari umuntu ameze nkande nkatwe, asenga yizeye, abwira ijuru. Arabivuze ngo ndabivuze mu gihe cyo guhanura kwanje. Semeni haleluya. Sema haleluya. Mu gihe cyo guhanura kwanje nta mvura izosubira kugwa kugeza ndabivuze. Imana igiye gushira ubushobozi mu kanwa kawe ku buryo uzovuga ibintu bikikora. Arabavyumvise no kuri kw'Imana. Ibyo wizereye Imana ibigukorere mu izina rya Yesu Kristo. Oh haleluya. Muri ino koraniro hari abantu bazobavuga butumwa ku rwego mpuzamahanga, bazokorera Imana ku rwego rw'isi. Ariko nicaranye n'abantu bazokora ibintu bikomeye, bazokora ibintu bidasanzwe. Imana yagusize. Oh haleluya. Imana yagusize. Stefano arabwira ngo ujya mwishe, ujya mwabambye, ujya mwamanitse, ntiyaheze mumva. Yaravuyeyo ni nyuma y'umunsi ugira gatatu. Ku munsi ugira kangahe? Ku munsi ugira gatatu yarazutse. Niwe twize. Haleluya. Warangamije batanguye kumutera amabuye ngo amajambo ababwiye arabatoneka. Yarabatonetse. Ndavuze ngo Imana igushire mu ijambo yemeza abanyabyaha. Mana yo mw'ijuru, yemeza abasambanyi bihane bakubonye gusa, yemeza imboregwa ziza kuri Yesu. Semeni haleluya. Wacira imbaraga zo guhindura isi. Ngo mu gihe cyo kuvugishwa kwabo, igihe Imana yari yabahaye, nta muntu n'umwe yashoboye kubahagarara imbere ngo bashobore, kiretse Imana bari kuye. Bahejeje iminsi 1,100, yari imyaka 3 n'inusu. Haleluya. Bamaze imyaka 3 n'igice bahanura. Inzamba nivuga ishengero rizamutse. Uwo munsi mupinga Kristo, antikristo azoca yigaragaza. Nasomye ijambo ry'Imana hano muri Bibiliya rivuga ngo kandi ba antikristo bamaze kuza, nubwo batarigaragaza ariko ibikorwa byabo bimaze kugaragara. Ishengero rigiye uwo munsi niyo saa n'uwo musegonda mupinga Kristo. Haleluya. Azokwigaragaza. Munyemerera nkavuga ibintu bikomeye. Antikristo ariko arubaka ibintu bikomeye. Abantu mukurikirana amakuru, inama iheruka kuba ya G7 iheruka kubera he? Ni bande bumviriza amakuru? Ngo G7 ni iki? Nindazi G7 icyo bivuze. G7. My God. Nawe ntacyo uzi. Musoni. Ni giki?
nakora akagerageje. None kubazi inama beruka gukora muri uku kwezi bayikoreye mu gihugu cyacu. Haleluya. Inama iheruka kuba muri no minsi yakoranije ibyo bihugu indwi. Umutumire w'iteka yari muri iyo nama, yari umutumire w'iteka, ntabwo ari kuko si perezida w'igihugu ariko asa nk'utwara igihugu. Ninde muramuzi? Umuntu asa nk'utwara igihugu, akarere arimwo kameze nk'igihugu. Iyo yagiye hano bamwakira nk'umukuru w'igihugu. Niwe yatumiwe nk'umunyacubahiro w'iteka muri iyo nama ikomeye. Haleluya. Abasomyi n'ahantu murasoma muri Bibiliya ngo aho Daniel ngo yahishuriwe ngo igikoko cyari gifise amahembe indwi. Sindi bwinjire cyane mu nyigisho kubera ko dusigaje iminota 15 tugasoze. Haleluya. Iriya nama irikira prepara biriya uriya mugwi ubushize bari bashizemwo ikindi gihugu cy'Uburusiya ibaje witi, ariko Uburusiya baraburotiye barabukuramo kuko haleluya ntabwo bashobora kuvuguruza umugambi w'Imana. Ni G7 ni bihugu bikomeye indwi ku isi bifise inganda zikomeye bifise bihingura amabombe ya kirimbuzi. Murabyumva? Nibo bavuga rikijana, nibo bavuze ngo Uburundi nibo bategekera igihugu. Babati Uburundi uyu mwaka w'ubutunzi muzokoresha amafaranga. Mu Burundi turakora amahera, Kongo barakora amahera, Tanzania irakora amafaranga. Biriya bihugu nibyo byigira igisi. Haleluya. Iyo ukoze amafaranga batakubwiye arenza ayo bapanze bashize kuri list igihugu ngo bagihe amafaranga yandi ukoze ziba ari impapuro. Urufaranga rwose rwako urufaranga rwose dufise wowe kwibaza ni kubera iki igihugu gishobora kubura amafaranga agasaza hamwe dukoresha inoti zaheze nitoca tuyikorera. Ako ntabwo bishoboka. Hari inoti zijana mubona shaje niwe batwigira bakatubwira ngo harageze genda mukoraya. Niyo mpamvu isi bariko baragerageza gukura aya mafaranga. Ibihugu byose bavyobrija gutegeka abantu kugira ngo abantu bakoreshe la monnaie digitale. Muravyumva? Abantu bose bakoreshe monnaie digitale, bakoreshe amafaranga ataboneka, amafaranga atagaragara, ku buryo ushobora kubaho ufise miliyaridi ariko utarigera uyibona. Bashaka ko aya mafaranga yose ahava kandi barabishoboye. None batayagukoreye uzoja gukoresha. Genda muri Zimbabwe barifatiye ibihano bikomeye cyane. Murabizi ko Zimbabwe ni igihugu cyasuzuguye cyane Ubwongereza. Zimbabwe cyari igihugu gikomeye cyane muri Afrika, cimbura ibigori cyane. Ariko Zimbabwe kugeza uyu munsi nabakene bo ku rwego rwo hasi. Ugiye muri Zimbabwe ugiye kugura umukate w'imiliyoni 10. Ujana inoti miliyoni 10 ugiye kugura umukate. Bafise amafaranga nk'ayandi yo kuri mu buto. Murayazi? Aho umuntu yagenda mu isoko ajanye igurira ry'amafaranga. Kubera ko muri Zimbabwe babafatiye ibihano, amafaranga bakoresha nayo bikorera yabo. Ntushobora kuyavunjisha mu yandi mafaranga namwe. Ni impapuro. Ubundi kizokwereka gukomera kw'igihugu kigira amafaranga mato, kigira inoti ntoya. South Africa inoti ya mbere bafise ikomeye ni y'amajana 5. Kandi South Africa nayo iri mu bihugu bikomeye bivuga irikija. Haleluya. Bifise inganda bashobora guhingura ibintu.
bafise amahinguriro ako sinibaza ko bafise za kirimbuzi. Haleluya. Biriya bihugu murabona ko biriko birahiga Uburusiya ngo biburase, si kubera ko Uburusiya hamwe na Korea ya ruguru ari byo byonyine bikora amabombe ya kirimbuzi, na biriya bindi bihugu birazifise. Ariko Uburusiya bwaranze kugendera mu kwaha ku Burayi na Amerika, kuko iyo uvuze Uburayi uvuze Amerika. Ntushobora gutandukanya kuko Amerika yubatswe na Europe. Haleluya. Nico gituma n'igihe abaye intambara ya kabiri isi yose Uburayi bwahiye bwose, bakoze ico bita plan Marshall, batanga amamiliyoni yo kuja kubaka Uburayi. Rero Uburayi na Amerika ni kimwe. Amerika yubatswe n'abantu bavuye muri Europe. Nibihugu rero byishize hamwe bivuga isi bikayitegekeraho uko bakeneye kuyitegeka. Haleluya. Mwijambo rimwe n'abakozi bahandi hari ikintu bariko barategura mwibanga. Ni kuvuga ko ishengero ry'Imana nirigenda, ishengero ry'Imana nirizamuka, n'uyu mwanya nyene inzamba yovuga. Haleluya. Murabizi impamvu inzamba itaravuga? Mwibaza ko ari kubera iki? Niko akatavyaha biri ku isi. Ni kubera ko hari ibihugu bitarumviriza ijambo ry'Imana. Nko muri Korea ya ruguru ntushobora, nta munyagihugu afise uburenganzira bwo gukoresha internet. Ntushobora gukoresha Facebook, ntushobora gukoresha YouTube. Umunyagihugu internet ikoresha abasoda. Rero abo bantu ntibarumva ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu Imana igomba guhagurutsa abagabo n'abagore buzuye imbaraga z'Imana. Haleluya. Reka nababwira aka kantu Imana yambwiye. Igomba gucomeka mu bantu. Igomba kubagira nkande nka Yohana yamwise umwana w'inkuba. Imana iragomba reka nabasomere uwo murongo w'ijambo ry'Imana. Mwanya uraduheranye dusenga Imana. Mariko 3:17 haravuga ngo atoranya Yakobo mwene Zebedayo na Yohana mwene nyina wa Yakobo, nabo abita Bowenerige, risobanurwa ngo abana b'inkuba. Muri iri koraniro Imana igomba gutoranyamo abana b'inkuba. Aka kantu nabwo mwakumvise abajene mu mwakakiriye. Imana iragomba kubatoranya nk'abana b'inkuba. Inkuba ikora iby'inkuba ikora. Umwana w'inkuba akora ibyo nyina akora. Muragomba kwakira umuriro w'Imana. Inkuba irekura umuriro. Imana iragomba ko ibatoranya nk'abana b'inkuba. Ngo abita Bowenerige bisobanurwa ngo n'abana b'inkuba. Inkuba woyitangira irakwereka, irakumanyura. Inkuba ntabwo itinya amabuye, inkuba ntabwo itinya ibiti, inkuba irasaturanya umuriro. Inkuba mwakira ubushobozi bwo kuba abana b'inkuba. Yemwe mwabana b'inkuba mwe akira imbaraga zima. Nico igituma Yesu yise Yohana umwana w'inkuba. Ngo umunsi umwe Yesu yabatumye abigishwa ngo barungike ari babiri ngo baragenda bagiye kuvuga ubutumwa. Bagarutse baramubwira ngo abantu bose batwumvi, ariko haragasagara kamwe kanse kutwumvira. Twemerere urekura umuriro tukarigate. Cyuzuye imbaraga z'Imana. Nico gituma Yohana ariko ko ibintu biguma bikwegana. Yohana agiye gupfa ngo bamwice byarabananiye. Muri wewe Imana ishiremo ubushobozi ku buryo naho urupfu guhaguruka. Haleluya. Rutinya ruvuga uyu n'umuriro. Yohana byanase ko bamwica, bamuterera mu muriro. Biranka kwasha. Tera mu mavuta baracanira, byanka kwasha. Ahubwo avayo yahindutse Jane, avayo yarafise imyaka nka 90, bamutereyeyo basanga yahindutse. Nagiye ntangariza abantu bariko baraca mu bibazo bikomeye, mugiye kuvayo mwakaka.
Haleluya! Mugiye kuva muri ibyo bibazo, muri bikoresho by'Imana. Yohana yari yasigiwe gukora ibintu bikomeye, kandi nagenda babwire abantu basigiwe gukora ibintu bikomeye bakishwa mu bintu bikomeye. Nibyo canke sivyo? Bakishwa mu bintu bikomeye, bakishwa mu ntambara zikomeye. Reka Yohana ndamwihoza gatowe, garuke handi narindi. Ishengero nirizamuka riduze, muda unaisha. Dusoze ngo mbandanye nicyo cyabazanye. None ko mbona tugeze midi 30, tuzamuri cyubahiro ku mwami wacu Yesu Kristo. Mwese murabyemeye mvuge nk'indi minota 30? Ababyemeye nimugire guca simba n'umuntu agiye mubarikiwe sa. Mutavuga ngo ariko ngo rijya shengero ngo riratebya, ngo mana yanje ngo riratebya. Bwana sifiwe. Muri cyo cyatuze niba twaje kumva ijambo ry'Imana, ariko ari gihe usanga abandi bafite izindi gahunda zo kuja kuryama. Umunsi umwe nzobigisha, umunsi umwe nzofata umwanya ndabigisha igitabo cye byahishwe Yohana, nze ndakibigisha. Bibiri iravuga ngo ishengero nirizamuka, uwo munsi imikorere bubatse mu ibanga, systeme bubatse mu ibanga, uyo munsi ico gitondo cyangwa umugoroba cyangwa ico gicugu, iyo mikorere izokigaragara, kuko Yesu nashobora kwemera ishengero rivogerwa. Semeni haleluya. Iyo mvuze ishengero simvuze ensemble uwihuriro, oya, mvuze umutima wakiriye Yesu neza, umuntu yitandukanije nica. Reka ndababwire, dushobora kuba dukonye ngaha turi amajana 4 cyangwa amajana 3, ariko Imana yitegereza ishengero igasanga mo 2 cyangwa 3 cyangwa 10, abo ni Imana yitayeho cyane, abo irabashugurikira. Bwana Yesu asifiwe sana. Bya bihugu asifiwe, iriya miryango indwi, iyo bavuze ngo nitugukene baragukura. Murabyumva? Baragukura kuko batwara ubwami bw'isi, ubwami bw'umwijima. Niyo mpamvu Satani yabwiye Yesu ngo niwemera kunsenga ukansaba ndaguha ubwami, ndaguha ubutaka. Murabyumva? Ndamubwiye ngo niwemera ukansaba, ariko Yesu yaravyanse kuko ubwami ni wabutanga. Ubwami bw'iyisi mwisi garagara tubona y'umwijima niwo bayitegekera, niwo bayiha gahunda, niwo bayiha icerekezo. Nababwiye ibijanye n'amafaranga, nababwira n'ibindi. Isigizwe niyo miryango indwi, ikagira n'ayandi mashami, yindi miryango 11 ishamikiyeko. Kandi ibyo byose Daniyeli na Yohana barabyeretswe. Haleluya. Imiryango itegekera iyisi, iyiha icerekezo, ariko ibyikora byose naho babishobora nuko ishengero rigihari. Ndagenda batangarize, iyo shengero rikanyakugwa, ishengero rigaterugwa rikava kuri ubu butaka, ibintu bizobacanga, ibi bizobacanga. Sema haleluya. Hari yindi miryango 11 irimo abaroze croix, ikarebamwe abayiliminati, ikabamwe abajesuite n'abandi n'ibindi bitandukanye. Nibo bategekera iyisi bakayiha icerekezo. Bwana sifiwe. Ishengero nirigenda mwisi hazoba kajagari, kubera ko iyo tuvuze Satani cyangwa tuvuze Antikristo, Antikristo ntabwo ari Satani, oya, Satani ari ukwiwe, kuko Satani yakoze ikintu cy'ubutatu bw'umwijima. Antikristo umuvugishwa w'inyoma na Satani, n'ubutatu bwa Satani bw'umwijima. Kurya hari Imana Data,
imana mwana n'imana mpwemu yera, niko na satani nawe yubatse